Ndabaramukije bakunzi ibiganiro by'ijwi ry'ugwaruka nizigira ko aho muherereye muriko muradukurikirana hirya no hino abari mu gihugu ndetse n'abari mu mahanga. Kaze muri kino kiganiro aho tugiye kubabwira ko ibikorwa by'ishirahamwe Vomera Abandi biriko biragenda bikorwa hirya no hino mu gihugu. Ishirahamwe Vomera Abandi rirabandanya ibikorwa biyemeje by'ubuntu, ibikorwa byo kwitaho abafise amikoro make. Aha turi ni mu ntara ya Muyinga, komine Gashoho, zone Gisanze, umutumba wa Gisebeyi. Kuri uwo mutumba abaserukira umugwi Vomera Abandi ku rwego rw'igihugu no mu ntara baragendeye umupfakazi abayeho nabi, aho inzu yiwe abamwo ari inzu ifise ibihengeri nk'uko muyibona, ikaba isakaje amabamba. Iyo imvura iguye bakaba bavigwa ku rugero ruteye ubwoba. Ndabahaye ikaze kuri mikro, muri kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Ryaravyemeye kumugoro tazo yeye juru ryaravyemeye kumugoro tazo taba. Ishirahamwe Vomera Abandi rero rikaba ryaramugendeye mu ntumbero yo kugira bamufashe mu kumwubakira. Uwo mupfakazi aratwiganira ubuzima abayemwo. Jewe nitwa Bangirinama Cesiya, nkaba mfise abana 4, nkaba nsengera muri Gatolika. Nta mugabo mfise, ndi umupfakazi. Jewe kuntu mbayeho mwino nzu ndayibayemwo mu buzima bubi butoroshe, ndayibayemwo inshingero cane, nshiringera abana. Nkaba nsanzwe mfise umuryango w'abana 4. Imvura iguye umwuzuri w'amazi ni ushaka kutwica, no kuvuga aha ndasaka ndahoma utwondo tugahomoka, nashira kudushora tukaguma tuva. Umugabo wanje nawe yari kugenda yubatse, bamuhaye ingobyi vuba na vuba aca arihuta gupfa nta mwasi. Umugabo wanje kuva apfuye haheze imyaka 12. Aba bana ntibiga, narabuze uburyo bwo kubigisha, kubafungurana naho ndabacira ingero kugira barare bari. Yanagiye guca ingero nkayibura, abana baraturasasa tukaryama n'abana. Ngo arashimira ishirahamwe Vomera Abandi kuba baramuhisemwo bakumva ko bakwiriye kumwubakira. Abandanya avuga ko asaba Imana izomuhe umutima w'urukundo nk'uwo yabonanye abo bagira neza bafasha umuntu batazinanye atacu baba bahuriyeko. Ngo nawe aripfuza ko hamwe nawe yobaho ubuzima bwifashe, ko nawe Imana yomuha umutima w'urukundo nk'uwo bamweretse, azogirire neza abazoba bari mu buzima nk'ubwo arimwo muri kino gihe. Userukira ishirahamwe Vomera Abandi mu ntara ya Muyinga aratwiganira uko bashoboye kumenya umupfakazi kugira biyumvire kumufasha. Nitwa Ntakirutimana Venansi, iconjejwe muri Vomera Abandi, ndi umurongozi ku rwego rw'intara ya Muyinga. Mu kumenyana n'uyu mupfakazi twahuye n'umukozi w'Imana asanzwe bakuye umutumba wa Gisebeyi. Hanyuma ndamutuma ati ku mutumbi wanyu canke mu karere k'iwanyu nta mupfakazi yoba amerewe nabi wo turangira, aba ahantu hameze nabi, afise amikoro make canke baba mu nzu imeze nabi. Hanyuma inyuma y'imisi mikeya nza mbona aramfotoreye ifoto y'uwo mupfakazi arayimpereza, kandi tuca tubona yuko amerewe nabi vy'ukuri nkuko mwabibonye. Aba ahantu hadasakaye neza, ahantu hari bitoborotoboro, ahantu mu mwonga tubona yuko imbeho yo bimumereye nabi. Ico gihe twarahashitse n'umurongozi w'urwego rw'igihugu turahihweza, turabona yuko vy'ukuri uwo mupfakazi aba ahantu hatashemeye, hadabereye kuba umuntu w'ikirema muntu. Nico gituma mubona no munsi turi ngaha. Ngo bamaze kubona ko umupfakazi n'abana biwe babayeho ubuzima bubabaje, abagize ishirahamwe Vomera Abandi baragiye hamwe bariyumvira ico bomukorera, baca bafata ingingo yo kumwubakira. Ariko mu kurindira ko inzu yuzura babaye baramupangira inzu kugira abanze ave muri iyo nzu atanu umuntu yororeramwo ibitungwa vyiwe. Userukira umugwi Vomera Abandi ku rwego rw'igihugu aratwiganira ubuzima yaciyemwo. Bo mu ncamake je nkuko mumbona uku nababwiye ko nitwa Ntiranduka Daniel, mvuka mu ntara ya Ruyigi muri komine Gisuru ku mutumba wa Ruyaga. Ubuzima bwanje naciyemo bwagiye bundanga cyane bwatumye niyumvira gukora bino bikorwa. Jewe ku mumbona mama yapfuye mfise imyaka 7, papa nawe aca arasara. Hanyuma abo tuvukana duca turanga ko mu buzima bwa mayibobo, duca tubabana bo mu ibarabara.
gushikaho rero Imana itugirira ubuntu iraduhindura ubuzima. Nicyo gituma mubona uyu munsi turi kumwe namwe bene gihugu muri ngaha namwe twagendanye. Ngo kubera ubwo buzima yabayemwo byamuteye kubaho abona ko hariho abandi benshi babayeho nabi nk'uko abayeho. Amaze kuva mu buzima yakuriyemwo niho yigira imigambi yo kuzofasha abatishoboye kuko yibuka umubabaro yabayemwo wo kuba imfuvyi. Iki ciyumviro cyo gufasha imfuvyi n'abapfakazi canke bantaho nikora caje ndavye nk'uko maze kubabwira kahise kiwanje, maze kubona ubuzima nabayemo mama amaze gupfa papa gacasara, nkacamba umwana wo mwibarabara, nkacambaho nabi, umwana yarateye nishishi kuraba, niho nabona igikomere nagize kuva ico gihe cyose nabayemo. Nariyumvira ko nanje Imana ingiriye ubuntu nofasha imfuvyi cyangwa umupfakazi abashobora kuba abaho nabi, kugira ngo nanje muri bwa buzima nabamwo abariko barabubamo nandabafashe. Nico gituma mubona uyu munsi nyene turi hano. Murakoze. Ngo ishirahamwe Vomera Abandi ryavutse ryabanje kuba umugwi wo kuri WhatsApp groupe yitwa ibikorwa by'ubuntu. Ishirahamwe Vomera Abandi mu kuvuka ryavutse mu kwezi kwa kane itariki 26 mu 2020 ukura ngo rivuke. Murabona uburyo bwateye imbere bwo gutuma tumarako. Nabonye kuri WhatsApp umuntu ntaho nikora amerewe nabi kuri wa Karede, maze kumubona niho naca numva mbabaye cyane ariko arasaba ubufasha. Naciye nkerera groupe direct ikiburiraho ntanguza abantu 28 duca ndababwira nti muze umuntu wese azane icyo afise, hanyuma tugende guterera urya muntu ntaho nikora mu bitaro. Hanyuma duca rero turabikora, duca turagenda turamuraba. Ishyirahamwe riba ryatanguye ibikorwa byo gufasha bantaho nikora. Ngo barashima Imana ko ihangiro bihaye ko bariko bararishikamwo, nubwo urugendo rukiri rurerure baramaze gushika ku bitari bike. Abandanya ashikiriza uko biyungunganya kugira bashobore gukora ivyo bikorwa by'ubuntu. Mu bikorwa tumaze kugerako canke tumaze kurangura, twatanguye dufasha abantu bagwariye mu bitaro mu buryo bw'amadeni mato mato tuba dushoboye kuriha. Hanyuma rero uko twaza turatera imbere niko natwe twaza turagura ibikorwa. Mu nyuma turabona abana babuze se na nyina bo mu ntara ya Muyinga, muri komine nyene ya Gashoho turabatunza bari Bujumbura, bari babiri, umwe yapfuye uyu munsi uwundi apfa nk'ejo. Abana duca turabatora, abo turabapangiye babahe ku ikonte y'iwacu, kandi bariko bariga amashuri ko biragenda neza. Ico gikorwa kiri mu vyaranguwe n'ivyo bikorwa. Hanyuma kuva dutanguye nyene turamaze kubakira imiryango 6 y'abantu nikora abapfakazi bashunze n'abana mu ntara ya Cankuzo. Twarubaka umupfakazi afite abana 4, inzu kandi nziza muzoyibona ku ma réseaux sociaux cyangwa kuri YouTube cyangwa Facebook. Twarubakiye kandi abapfakazi 2 mu ntara ya Ngozi bari babayeho nabi cyane, twarabahaye inzu 2. Twarongeye turubaka inzu y'umupfakazi yarashunze n'abana 4 kandi mu ntara ya Cibitoke. Twarubakiye kandi ubundi muntu nikora mu ntara ya Makamba muri zone Nyange yarabayeho nabi cyane, inzu yaramubomokeyeko. Muri ico gihe rero uko twagenda kwinjira inzu niko twashira ibifungurwa n'ivyambagwa abandi bantu nikora, nkuko mu bikurikirana kuri Facebook no kuri YouTube. Murakoze. Turavye uko twatanguye tukaraba yuko aho bigeze vyukuri turiko turabishira mu ngiro ihangiro twari dufise, gusa haragahaze. Murabizi ko twebwe atamfashanyo dufise, abantu badufata mu mugongo. Twebwe nyina abene gihugu turondera uburyo bwacu tugaca dukora bikeya, twagomba vyinshi ariko naho bari bikeyi turagerageza tukabikora. Muri make biriko biragenda neza, ariko hari ahantu twifuza kugera tutarashika kubera amikoro yacu make. Arangiza atanga impanuro, anatera akamo abamukurikirana ko bokora ibikorwa by'ubuntu kuko hari benshi mu gihugu babayeho keneye ubutabazi. Impanuro noha abariko barankurikirana, ubwa mbere nagomba ndabashimire cyane kubariko baradukurikirana. Murabona nk'uyu mupfakazi akarorero uyu aravuyemwo, tugiye tumubakire, tuko turasenga Imana nta mfashanyo dufise ariko tuzosoronganya ndazi Imana izo bidushoboza. Nukuvuga ngo akamo notera abantu, umuntu wese yogira umutima wo gufasha. Ndiko ndabona ko ejo muri kazoza Uburundi bwacu wosanga
twarisununuye mu iterambere abene igihugu bakabaho neza kuko uyavuyemwo ubundi akavamwo canke abantu bose bagira uyu mutima guko murabona isorosoro igwiri yija uravye abantu kuntu tungana arufise mu bitana kabisha kw'ijambo ejo usanga dufashe afakazi benshi nkaba nsaba kandi n'abariko barankurikirana n'umuntu yoba yumva ati vy'ukuri no gira cyo nterereye iri shamwe vomera abandi murabona sabanya amafaranga sabantu bafite amafaranga menshi n'abantu babayeho mu buzima buto ariko kuko bafise umutima wo gufasha ubwo buryo buke bafise burafasha ubundi muntu agowe no hamagara abantu bariko barankurikirana rero kugira ngo nabo umutima baze bahuza ntubushe hamwe twagure ibikorwa hafashwe abantu nikora benshi mbere bishobotse bagabanuka ku rugezo rurenga 100%. Mu kurangiza iki kiganiro twamenyesha ko ishirahamwe Vomera Abandi ryamaze gutangura ibikorwa byo kubakira umupfakazi. Ubu igikorwa cyo kubumba amatafari kikaba kigeze kure. Vomera Abandi ni ishirahamwe ridahengamiye ku idini canke ngo riharanire inyungu z'abantu. Uwo mugwi witeze impembo mwijuru nkuko mwabikurikiranye. Rero mushobora kuba mwipfuza namwe gushigikira iri shirahamwe canke kuba kumwe muri ibi bikorwa. Ushobora kubasanga kuri no nimero ya WhatsApp 62 47 25 70. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwaduteze yompi. Twizigira ko mwashoboye gufashwa cyane nibi bikorwa ishirahamwe Vomera Abandi ririko rirangura mu gihugu cyose. Jewe Irankunda Ado Desire nari ndemesheje kino kiganiro ndabashimiye cyane naho ubutaha. Rowe,